yo nigga, this is your guest Tari. Toka mu the best. How's your man? Let's go. Bakunze gukurikirana ibiganiro byacu abaramukije reka tubahe ikaze mu kiganiro cyo kuri uno munsi muri kumwe nanje Oscar Ndayize nkaba ndabifurije kuranirwa mu mwanya wose tugiye kumanana muri make ndafise ibyo tugiye kuganiraho hariho abakunzi benshi bakunda gukurikirana ibiganiro byacu biciye ku mbuga ngurukanabumenyi n'abandi benshi bahora bakurikirana ibiganiro byacu baciye ku muhora wacu wa Radio Impano FM. Ndagire ndabaramutsa ni jewe mahora mumva ariko mudashobora kumbona turi kumwe namwe kuri kamera ni Ezekiel hari hanyuma keretse ko je nanje arije ngiye kubaha kino kiganiro cyane cyane mu kuganira kubijanye n'ubuzima bw'Impano FM. Abantu benshi baravuga ngo impano ntibatahure cyari cyo. Tuvuze Impano FM bisigura ikintu c'ingabire Imana iba yarahaye umuntu. Impano mu ijambo rimwe, impano ni ibintu umuntu avukana, ni ibintu ndemanwa, ni ibintu umuntu yiga akavyigisha hanyuma agaheza akabishira ku mugaragaro. Dufate nk'akarorero, muramaze kubona abantu bakora amatara, umuntu basanga ariko arakora amatara naho yabibonye naho yabyize muga kubera ko yipayura yiyumvire ikintu nawe akagishira ku mugaragaro. Impamvu rero mvuze ati ngo marabwire kubijanye n'Impano FM. Impano FM ni radio isamirana nganyene ku mugwa mukuru wa komine Mubimbi mu ntara yacu ya Bujumbura. Ikaba yatanguye mu kwezi hari mu kwezi kwa gatandatu itariki 12 mwaka wa 2017 aho umuhinga Ezekiel yatanguza ico gikorwa cha Radio Impano FM, aho yatanguye iradio yahuze n'izina ryayo atangwa kuyita ngo FM Mubimbi, abandi bayitanga Mubimbi FM. Ibyo turabibandanya hanyuma uko rwagenda dutera intambwe bivanye n'ikirere no kwagenda kurabona yuko koko Ezekiel afise impano. Niho rero twacha tufashanya nawe turaheza gushira ku mugaragaro ico gikorwa cy'impano. Iradio iraheza irasamirana, iradio imaze gusamirana twarabandanije abenegiko barayumviriza mu karere, abantu barabona ati jewe ndabona ko Radio Impano FM iyo radio yo kumviriza mu gihe byumvikana neza yuko abantu banezererwa no kumva ko hari umurundi ashoboye gukora ikintu cy'impano akishira ku mugaragaro kugeza ku rugezo nk'uko. Niho rero Ezekiel bari kumwe n'undi gwaruka bashobora gufashanya mpaka ko murazi ko ubugirigiri bugira babiri kandi ukoko kumwe naho ko kwiyaga ni kwimara ubuje. Abandi barayamaze umutwe w'umwe ngo yifasha gusara nifasha gusaba. Niho yacaye yigera n'undi gwaruka ukugwaruka kugira ngo bashobore guteza imbere impano cy'uwo muhinga Ezekiel. Ezekiel rero umuntu ko namuvuga n'umugabo nkuko bamuyumvira ngo n'umwana asanze ari umugabo mu byimviro no mu buzima. N'umugabo afise umugore umwe kabisa n'abana bane barakwiye baramaze gukwira. Yatanguye akora amaradiyo, urabona amaradiyo n'amasaha ya disco, hanyuma harabande gukora amasaha ya disco. Abantu barigiye baramubona akora amaradiyo, agateratanya amaradiyo, afashe bijya byuma by'abazungu byapfuye byaheze akavyegeranya agakora iradiyo iyo bita post radio. Iyi radio ikavuga no kuvuga nimba yari yarapfuye yarayisubiza ku murongo, Ezekiel agashobora kuyishira ku murongo ikasubira ikavuga. Iki gikorwa yagitanguye asa no ko afise imyaka mike kuko yagitanguye nyuma yo guheza amashuri yiwe yo guheba amashuri yiwe mato. Nikuvuga amashuri yisumbuye kuko ntiyari bashike mu mashuri yisumbuye, ariko yahejeje amashuri, yahebeye amashuri hagati kubera ko uko yamaranye umwanya munini nase agenda abona ingena akora amaradiyo, niko yagiye arabona neza ko nawe ashobora no gukora ikintu kizima ikaja ku mugaragaro. Urambaza rero wewe mwamenyanye gute? Hari mu mwaka wa 2015 nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye muri Enengagara hariya bita Lisengagara,
maze kugera ngaha muye kwiga amashuri bita lettre icyo bita lettre moderne mu kirimi rw'igifaransa muri mu kinyamazuru ni gisata c'indome. Niho nashika nsanga Ezekiel yaratanguje umugambi wo gukora iradiyo akavugira ngaha bikumvikana ku bantu bari ku metero 2-3. Niho rero yambaye ati tugiye gukora ikintu gikomeye. Arampamagara amubwira ati rero twagomba gukora iradiyo kandi iyo radiyo izosamirana ndabizi. Twari tuziye uko ibyo bintu bizazoshoboka. Ubwo n'umunsi radiyo Impano FM igeze ku rugezo novuga yuko yoba ikintu gihambaye kuko tumaze kuba twarahurikiye muco bita ishyirahamwe yise AJD, Association de Jeunes pour le Développement Local, ishyirahamwe ry'ugwaruka riharanira iterambere ry'umwene gihugu ririmo kapuri kongereza musubirako. Niho twahavuye tubonera yuko izo mpano zacu ari impano zikomeye. Urambaza rero ati nanje ntave mariki kubera ko nari nsanzwe muri umuvugizi nuno munsi mvugira Ezekiel muganda muvugira ko ari gihe bizoshika nanje nkashobora kwivugira mugabo uno munsi ndamuvugira kubijanye n'umugambi w'iradiyo Impano FM. Twaravuye kwegeranya ugwaruka kw'abajene ugwaruka kw'abajene rero nta kindi gwakora twahamagara umuntu bivanye n'ico yize kuko mu kibano turakeneye yuko societe igira ikintu yungutse mu kirere mu karere. Murantunga ushobora kumbaza uti aho uvuze mu kibano ni gute? Abo bakozi twakoresha twita ngo nabamenyesha makuru sabamenyesha makuru bavyigiye nangana gatoyi. Urahapumbaza wowe kurakurikirana no audio tibeka ndabamenyesha makuru mwarimo abakuye ko tuzi yuko muga kumenyesha makuru bifise ingene bikurikirana. Abamenyesha makuru bari abantu banezererwa kumva ko bazapfukira ku iradiyo akarakana kabijya bwa mbere kuko bari abantu benshi rimwe agiye wibaza yuko agomba Samandare yiyumvira aza kumena iradiyo ngo kumbara umugabo avugira mu iradiyo. Abantu benshi bari bazi yuko umuntu adashobora kuvugira ngaha akaronga ikijwi ku ruhande akarirungikira mu kindi gikoresho. Abamenyesha makuru rero baje bamwe bizi indimi, abandi bize iby'uburimi n'ubworozi, abandi bize ibyo kuvura, abandi bize ibya informatique. Ariko twebwe kwari kugira ngo dushobore kwerekana gufasha umwene gihugu intumbero ya mbere, gufasha umwene gihugu mu byo ari karakora, gufasha umwene gihugu kumenyekanisha ibintu byo akora, gufasha umwene gihugu mu myuga yiwe iteza imbere ikibano, mu burimyi, mu bworozi, mu myuga itandukanye. Nico gikorwa hari nyamukuru wewe badufise. Byari bimenyerewe yuko amaradiyo yose akorera mu bisagara bya Bujumbura hariya mu mugwa mukuru wa politiki, ariko twebwe tumaze gushikana kino cyiyumviro ngahe mu bimbi barabonye yuko amaradiyo no mu misozi ashobora kubaho. Nayo mpamvu rero twebwe kino cyiyumviro cy'Impano FM twakishize ku mugaragaro. Urashaka kumbaza ati none Impano FM no munsi ubuzima bwayo bugeze hehe? Aho kukwishura uko kurankurikirana no kumenyesha yuko inyuma ku munsi wo guhimbaza umunsi wahari wa komine niho Ezekiel yaronza urupapuro bita certificat d'honneur. Umwe mu bahinga bashoboye guha iteka komine, umwe mu bahinga bazanye ishusho ya komine kuko niwe muntu wa mbere yamaje yishikiye kuri radio nkuru y'igihugu amenyekanisha yuko nawe mu Burundi hariho ugwaruka ushoboye kandi nane ndabishingira ntaye. Niho baci bamuha agashima mu certificate aramuha nakabahasha kugira ngo nawe bamutere intege. Inyuma yaho radio nkuru na televiziyo by'igihugu byaragendeye aho radio Impano FM ikorera biribonera neza yuko ibyo twako dushikiriza atari kuhuguza. Basanga iradiyo Impano FM iravuka, basanga radio Impano FM ni igikoresho kiriko kirakoreshwa mu gutuma dukomana k'amakuru mu karere. Twaci tubandanya icegera cy'umukuru w'igihugu
Gaston Sindimo ayaragendeye aho radio Impano FM ikorera. Aho ndiko nabwira uri mu mahanga kuko hari abarundi bacu bari mu mahanga babona ibyo abazungu bakora bakiyumvira ko natwe wacu tutobisubiramo. Niko nabwira wewe wa Murundi we uri mu mahanga, uri mu Rwanda, uri muri Kenya, uri muri Congo, eka mbere uri muri Afrika, uri muri Afrika yose nzima, cyangwa ugasanga uri kuramurikirana uri muri Amerika, uri mu bindi bihugu bya Aziya n'ahandi. Ai wacu mu bimbi ko dufisa amatara twebwe nicura abarundi gusa turimo n'abazungu ko ntabwo turasubiramo ibyo abazungu bakoze tukabikerateranya tukabiha umurongo. Nariko ndakubwira yuko inyuma yo guhabwa certificat d'honneur Ezekiel Habyarimana uwo ndiko ndavuga muhungu uwo bita Anselme ava ngaho igisagara mutumba gisagara muri zone ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura ari washoboye gushiraho iradio Isamira. Uno munsi uri kuramurikana kuri Instagram, umwikana kuri YouTube, uramurikana kuri Facebook. Ibyo tuvuga natero guhuguza. Ufise icyo ubaza uze wandike ubaze tuzokwishura inyishu zirahari. Nariko ndugira hahanda kugira ati n'ubuzima bw'Imana bumeze gute. Radio Impano FM imaze kugenderwa n'icyegeje mukuru w'igihugu yaravuye asaba yuko ikigo gijeje gusuzuma ingene benshi bakuru bikora sense cyo kwemerera yuko iyo radio yokora ku mugaragaro. Niko byagenze. Amadosiye twarayegeranije, amadosiye arashika muri sense, hanyuma sense iratwemerera iduha uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro. Ariko inyuma ya ikigo kijeje ingene imihora itangwa IST cyaciye gifata intego yo kuza kubuza yuko ibikorwa bibandanya kugira ngo tumanze turiye amafaranga. Amafaranga rero bisaba ko arihwa n'amafaranga neza neza rengana ni $500 y'amadolari y'Amerika. Urambaza ngo yakura niwe uri kuramurikirana nuwo murundi wese ashaka ko Mubimbi ahindura isura, nuwo munyamubimbi, nuwo muntu wo kuza mu ntara ya Bujumbura, nuwo murundi ari mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi ashaka yuko ugwaruka rw'u Burundi tutokwama tuzerinze kuko nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Evariste Ndayishimiye aravuga ati nkeneye ko impano z'abarundi zijya ku mugaragaro. Nako impano zacu zaranigiwe mu menshi. Haro natumirira umuntu ariko arumviriza ariko arakurekerana ino video nguko nyene cyubahiro yama yabisemereye tugwaruka twebwe nguvu zubu n'inguvu za kazoza tuzoba inguvu zubu na kazoza ryari ni mu gihe impano zacu tuzishira ku mugaragaro, ni mu gihe impano zacu tuvuga tuti twebwe izi impano zacu tugomba ko zijya ku mugaragaro twerekana ibyo twakoze, nimba ari ukora ibi akora ibi akora ibi undi akora ibi, kubera ko badusaba yuko twerekana ubuhinga twakoresheje kugira ngo batwemere muri IST. Twarakuze ibikoresho biri ngaho ukeneye kubiraba uzokishikira muri studio za Impano FM, ubikeneye muri mu bibazo muza kubaza uravuga twarungikira amafoto tuzoyaba. Mu kurangiza nagomba nagushimire washoboye kwerekana kano kahoje, ndagukengurukira cyane, ndagusaba no gufyonda subscribe na share hariya kuri ugire commentaire kugira ngo tubandanye kubana tubashikiriza n'ibindi. Niho uzozurabona n'ibyo tuzaturachisha kuri YouTube, urinjiramo wandikemo Radio Impano FM, naho uzo kwandika Impano FM uzobona izo bita ngo impano video, ariko wewe wanditse Impano FM kuri YouTube uhita tubona. Bye bye, ndagukengurukira cyane.